naho wowe imbere yawe umengo ntiyahita. Hari igihe ubona umengo hari imanga ziri imbere yawe, ahandi ukabona imisozi utoshobora kuduga, ahandi ukabona amananiza. Ndakubwira ngo shikama, shikama. Haleluya. Yasezeranye izogenda izorosha, izogushika ku masezerano yawe. Amen. Ariko rero tukiri ngaho abantu benshi barahomba, bagatakaza ikibanza cyabo. Ushobora kuba uri ngaha umutima wawe warataye ikibanza. Ushobora kuba uri ngaha ujeje amabanga menshi bishengero, ariko warataye ikibanza. Ndagufitiye iganuke, muri ndavuze ngo tubafitiye inkuru nziza. Mbega karimo murakazi. Tubafitiye inkuru nziza, ko Yesu akiri wa wundi. Namari bibagoye, mumenye ko ari wa wundi. Tubafitiye inkuru nziza, ko Yesu akiri wa wundi. Namari bibagoye, mumenye ko ari wa wundi. Tubafitiye inkuru nziza, ko Yesu akiri wa wundi. Namari bibagoye, mumenye ko ari wa wundi. Birimba nziza, ko Yesu akiri wa wundi. Namari bibagoye, mumenye ko ari wa wundi. Tubafitiye inkuru nziza, ko Yesu akiri wa wundi. Namari bibagora, mumenye ko ari wa wundi. Haleluya. Wakoze Yesu muhinduka. Amina. Namari bibagora, mumenye ko ari wa wundi. Haleluya. Sebura kabika ubwenge turakaririmba. Yesu ni wa wundi. Ubuzima bwacu burashobora guhinduka, ubuzima bw'impemu burashobora guhura n'imbogamizi, ariko uno munsi nzanywe no gukubwira ngo ntuhombe ingero z'ibikorwa wakoze. Amen. Dusome rero hariya muri kiriya cete cya kabiri, ahandi handitse muri cete rya kabiri ryanditswe na Yohana. Hariya nyene mu gice cya mbere nsoma umurongo umwe gusa w'umunani, amasaha y'umugoroba, ariko mwemwe yarakubwira byinshi kuruta ibyo novuga. Dusome rero wumvirize. Hariya havuga ngo ikete rya kabiri ryanditswe na Yohana, cyangwa ikete cya kabiri cyanditswe na Yohana, rimwe ku murongo w'umunani havuga gutya: mwiyubare nimuhombe ibikorwa mwagize gute? Nakoze. Ariko ngo muhabwe iki? Ingero imeze gute? Itagabanije. Haleluya. Amen. Twamaze gusenga Imana. Uyu mwanditsi ni Yohana. Yohana umwe mu bigishwa ba Yesu, yanditse ibitabo bitari bike. Harimo ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana, hariho n'ibi byetu ko ari bitatu byanditswe nawe nyene, ariko kandi hariho n'ibyahishuriwe Yohana nyene uko bivugwa. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu rero yabaye hafi ya Yesu cyane. Abavuga abagize ubushakashatsi bwo muri Bibiliya, uyu muntu yari umuntu ngo afise imyaka mike, niwe yari muto mu bandi, kandi Bibiliya avuga neza ngo yari wa mwigisha ngo Yesu yakunda cyane. Si ukuvuga ko abandi yabanga, kubera ngo yari akiri muto, kenshi yaba ari hafi ya Yesu, ari mu gikiriza cya Yesu, aho Yesu yaba ariko arigisha za nyigisho zo ku misozi. Mu makomantere bavuga yuko ngo yaba yigamiye mu gikiriza ciwe kujya ku mwana mutoyi. Murumva rero kandi iyo umuntu yegereye umuvyeyi, yegereye umwigisha, yegereye ushobora kumufasha,
amenya byinshi gusumba uri kure yiwe. Bongo kwetu. Kandi mwe Igiswahili murakiza abantu b'Imuramvya. Imana ibahezagire cyane. Iyo nakorera mu mirango nakunda gucokoza abantu bo mu mirango ni abantu bo b'Imuramvya. None mwe abantu b'Imuramvya murumva Igiswahili. Mwego turacumva. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho kandi urabona ubo bantu baragenda no mu mashuri baratiga no kuri ibyo ntibikiri gitangaza. Hanyuma rero uyu muntu yandikira abantu ishengero kanaka akoresheje imvugo imeze nk'iyifobetse gato, aravuga ngo ndakwandikiye jewe umushinga nandikiye wewe mupastori umwubahwa watewe iteka n'Imana n'abana bawe bose, ati kandi urazi ko abana bawe ndabakunda kandi si jeje nyine ngo n'abandi benshi barabakunda. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri yari yandikiye ishengero ryari ahantu kanaka, yongera kandi yandikira n'abarigize abari muri ryo. Yesu ashimwe cyane. Aha rero hari mu kinjana cya mbere mu gice cya kabiri cy'ikinjana cya mbere. Ikinjana cya mbere cyaranzwemo n'ingorane zikomeye kubera yuko niho ukwizera gushasha rukristo, abizera Kristo niho byari bigitangura. Aha rero ukwizera kw'abakristo kwahuye n'intambara. Iyo mubona duhura n'intambara mu bikorwa by'Imana, tugahura n'intambara muri uku kwizera, tugahura n'ibintu bitugora, ibintu biturusha, n'abatubanjirije baraciye mu bikomeye cyane. Bobo n'ubuzima barabuhasize kuko bamwe barabambwe, bandi babakwega ku bikogote, baratinda barasanguka barahera, bandi barababaje n'imisumeno, bandi barabatungiriye ibishinge binini bakabibatungira kugira batungire inyama ku mugeto, bapfa impfu zitagira uko zivugwa, ariko amaraso yabo yabaye intabire ikomeye y'ubutumwa bwiza. Aleluya. Rero uwagwanya abakristo akagwanya abizeye ababiteye mu gishingo cy'uguhona baragwira. Aleluya. Mu gishingo cy'ugupfa barabaho. Aleluya. Muri ibyo yavuze ngo Imana ivuze ngo baho, uragira gute? Ijambo ryabo rigira gute? Irarema. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndagufitiye igaruke wowe uremerewe cyane, ugeze ahantu amageragezwa umengo tukomoka, umengo wasubiza umugongo inyuma. Aha ndabona ariho byinshi bibagoye. Mwibutse urusengero rwari ngaha, mukamubona ahantu muri ngene hameze, ndabaremesheje Imana nibesha iraje kubatabara. Aleluya. Muzokongera kubona ibyiza mbere bisumba ibyo mwabonye ubwanyu. Hanyuma rero Imana ntiheba ishengero, ntiheba abayo. Muri iki gihe rero mu gice cya kabiri naho ihamwa ryarabandanya, ariko kandi cyane cyane hari hagwiriye inyigisho zizimiza. Mumenye yuko abadayimoni bafise amastrategie cyangwa uburyo bwinshi bwo kuyobya, bwo gutuma abantu badendebukirwa, bwo gutuma abantu bacika ivutu, bwo gutuma abantu bihebura, ahandi bakivuguruza batigira ngo ibyo twaciyemo ibyo tuba twarihenze. Ariko ndakubwira ngo ntiwihenze, niwumireko. Aleluya. Amen. Iyi nzira twahisemo irashika. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Hanyuma rero ngaha arabandikira aba bantu yandikiye rero bari muri ivyo bibazo nabo nyene by'inyigisho zizimiza. Izi nyigisho zari mbi cyane, zatuma abantu baheba ibyo bizeye, bakahindukirira umwansi. Mbere y'umwanditsi yanditse avuga yuko abakwiragiza inyandiko, abakwiragiza inyigisho ari ba antikristo. None umunsi ba antikristo bari atari umuntu uzokumva amajwi avugana nawe, abandikira n'amajambo nk'aya, abasubizamo intege, abagira ngo mwiyubare. Iyo bavuze ngo wibare, haba hariyo igiteye ubwoba kigiye kuza. Bongo kwera. Naga mwibara baratugenda tubona ibiranga
amapano de signalisation usanga banditse ngo attention, bakakwereka ibibuye bitembagara mw'ibarabara. Nukuvuga ngo haba hari umusozi ushwanyuka, iyo uharengana gerageza unyaruke hakiri kare, umusozi ntiwapfa ushwanyuka ari uhagaze. Cyangwa bakakwereka ingene imodoka umenye iriko iratemba n'ibarabara rinyerera. Muriko muravyumva gahuze? Bavuze rero, bavuze ati uragaba. Abagira ati mwiyubare ntimuhombe ivy'ibikorwa mwakoze. Haleluya. Wariko muronka ingero imeze gute itagabanije Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Uno munsi ngomba mvugana namwe gatoyi ingorane n'amarushwa yo guhomba. Mbega guhomba ni ikintu cyumvikana kuri twese, sabwe? Kandi mbega abantu b'Umuramvya murakunda kudandaza. Hariya iwacu Bujumbura, iyo umuntu w'Umuramvya atamanutse ubuzima buca buhagarara, kuko utuntu mwege mbere usanga mukegera ino udukaroti, udutunguru, udupersile, twa turomare, murabyumva, amabrokoli. Ndiko mvuga ibintu nkunda, muca mu byo nkunda, mugomba kumfata neza muzomba ibyo nyene. Haleluya. Esashira. Amen. Uri byisi biragoye. Ubundi avuga ati bafuma bambangira inama y'ijya yose, natwe tukagomba ivyatsidutse. Ibyisi biragoye. Ivyo bamwe barira n'ivyo abandi barirana. Imana idutabara. Hanyuma rero urumva ubuhombe, mwebwe murazi ubuhombe icarico. Umudandaza ahombye mbega aneze, mbega namwe mwarigeze kudandaza? Ngoma ndabagire nawe mutwa mwaradandaje. Hari ikintu duhurirako twese. Uyu utadandaza urafise umwana yagiye kw'ishuri, kujya n'umurima wawe niyo butike yawe. Bongo kweli. Mbega iyo umwana yawe wewe turaryoherwa. Uraca uharura ingene wavyutse ijoro uja kurondera ikintu kugira ngo muri iri shuri, muri iri tike agenda kw'ishuri, umugaburire, ukaraba ubucumu kure bageze. Hanyuma ukaza wumva ngo ntiyashoboye kumenya. Mbega uranezerwa? Nukuri ni hamwe hibanga ucumenga abantu baragandaye mu rugo, kubera yuko urabona abandi ko ariko baratera baje imbere, wawe nawe aguma atambukira hahandi nyene. Si ivyo gusa, noneho ikivyunyuye uburuhe bwose wagize ucumenga babugusubije ko bwose. Kubera iki? Ubuhombe. Ubuhombe ni bubi, buragatsindwa kavuze Umunyarwanda. Ubuhombe buragatsindwa, nimugahombe ahubwo mutere muje imbere Imana ibahezanye. Amen. Ubuhombe rero ni bubi. Narabonye ikintu ca mbere gitera ingorane, gituma ntanguriye ngaha ngomba tutahura uburemerezi bw'iri jambo. Umuntu yahombye, ikintu ca mbere atakaza iteka n'icubahiro. Mbega iwanyu hari abatunzi bakomeye bariyo? Ntabariyo? Babayo? Babaho, Umuramvya ndazi. None i Bujumbura hariya ziriya mpango zose si mama zimaze muzigura none. Jewe mba mu karere k'ahantu mu Gahega, pasiteri yarashitseyo umunsi umwe ariko ndubaka inzu acaraza, hari umwene wacu yararica wewe ngura mugira ngo umwene wanyu yaciye ngaha. Hanyuma rero ntiyamwigira izina, ndahageze ati yewe, ati yavuye ngaha uguruka tanya. Ati uguruka ubambye ngo mwate kwaramukiriza mwene wawe. Ati nanjye nkaba nzi yuko bene wanyu bose ndabazi. Rero wavuga kuri mama wacu. Niwo muntu we bameze gute? Kubera mugabo ngo muri ni ukiyatana baguma twenga. Yaha ni nabutoyi wo. Nino nawe ntawuzi. Ngoya, nujya n'umuntu murabaza ko umuntu witamo nigezaho. Mwego kabisa. Ndi ubonye rero. Kunda honde kubona ngo nta mwitegereje neza. Yesu ashimwe cyane. Hariyo tubaye ibice 90% by'amazu ahubatse n'Abanyamuramvya. Nibo bahubatse Gahahe, Gasenyi, kugenda Gatunguru, Kabanda yari na Carama. Yego abantu bindi wanyu barateye imbere, ni byiza cyane. Hanyuma rero iyo umuntu ateye imbere, adandaza kunguka, arima agashora ibyiwe,
majambo make iyo aronka umusaruro ukwiye bimutuma agira ijunja. Bongo kweli akagira ijunja iyo aserutse abantu basaba ngo ndagize bwakeye. Bazi isi abantu babiri nibo nabonye batinyitse, kandi abo bantu ntibiraba imyaka, ntibiraba ikinahaba apima isantimetero 3 z'uburebure, naho yoba afise ubwoko bungana n'umukubuzo, ariko ngoma ndabwira ikintu kimwe gusa, akaba afise umufuko uvyibushe. Aserutse turageze bwake mushana, naho yoba ari umwana mutoya. Hari ikindi kintu nabonye abantu batinya, ndakibabwiye, ni inkoho. Hari mu mashamba hari iminembwe i Kongo, agahungu gatoya muri ako kera bakoresha abana batoya akabakoresha mu ntambara. Ako gahungu rero gaca kagenda buke buke, kabonye abantu kabona nk'inyegezi. Ngo reka ndogo, muri nakubwiye kwinyegeza. Haranuma, nabo bariko baraduga muri iyo nzira, nako gafise inkoho. Kata karafata Kalashnikov, kayicara kata kayishira gutya hejuru gutyo. Babibone ngo turagize bwakeye mutana. Urumva si mutamu kundi batinye kada kuma mfise. Isi yacu ikwire. Umarero umuntu yari afise amikoro, arubahwa, agira iteka, abantu bose bamubonye bakubita inkoro hasi. Nagomba ndabagire ngo no mw'isi imwe niko bimeze. Haleluya. Amen. Iyo umuntu atunze mu buryo bw'imwe, iyo umuntu ahagaze neza mu buryo bw'imwe, mbega muri abana n'abantu atanguye gusenga ukumva ko yobandanya gatutse. Mbega birababa ko none mwege. Ageze iwawe cyangwa ari mu rusengero atanguye gusenga tibaca. Nukuri iyo babanza bakarindira gahetse. Bongo kweli. Barabanye n'abantu hariya mu mirango. Hariya madamu ngaho basenga. Uwo mudamu rero agatangura gusenga agasenga. Bo bakagomba kumubuza, reka kumubuza, reka manza abantu. Agasenga uwo mudamu. Agasenga ibyo bintu gahana bikuye. Ariko vyari biri muri we. Bwari ubutunzi buri muri we. Haleluya. Amen. Yari igihombe na gato. Ariko kabagenzi, ukazohura n'umuntu yahombye mu buryo bw'imwe, umunsi mubiri mugahura. Amajambo acira aba ari umuriro. Bongo kweli. Mwarawe n'umuntu yasubiye. Mwarawe n'umuntu yagwiriye mu ishengero. Amajambo avuga arica. Uwo ni igihombe. Yarahombye. Ntateka, mbega umuntu avuga nabi arafise iteka. Umuntu avuga neza mwege iwanyu, kandi abandi murambya mwege murazi ko muzi kuvuga neza. N'ikirundi baravuga yuko ikirundi ciza kivugwa arico ngaho murambye. Mwari mubizi ivyo mbega? Ntavyo mwari muzi, wambaye ikirezi n'amenye ko cera. Hariya handi uzumva bava ngo yarije, yarigiye, barumva. Ariko mwege ngaho ikirundi cyane, ikirundi gitobere. Jewe narize amayagwa n'imigenzo, narize indimi, ikirundi ciza, no bwatuzo abantu batura neza. Bari abantu bavaga hanyurambya, ugenda gushika Zambuye hariya, abo twiganye hariya za Gitega n'ahandi. Bari abantu batura neza kuko ikirundi wasanga bacumva. Ariko ubundi avuze gukubura abantu gukumura, gukubura no gukumura aranutse. Urumva ahamwe mu ikirundi neza. Bamana babazi, mbega umuntu avuga n'abagira iteka. Narindise mama wacu yari umutunzi kazi, umugabo wiwe yari umutunzi, yarafise imiduga myinshi, hari mu myaka ya 80 kandi. None muri afise stuti zitanu nshasha, agenda kurangura ibinyobwa Igitega zuzuye zose. Yarafise amafaranga, ariko yarafise ingorane, yaragwaye ku munwa. Ugeze imuhiri wiwe akuze imana n'agafana, agasirako n'akandi akakongera, urenze irembo hakazuri ngo uzira amakuru ngo nakavuye ngaha ngo yarashonje n'ururimi rurekera kujya kwitozo ngo ndamutwanya ngo n'isafuriya hasi kuyiheza ndetse
bifanta yo mwamengo arikasuka mu nduzemo no mu bindi ugaragara urumva nawe yarafise ibintu yaragwaye mbega abantu be nabo ni beza sabwe umuntu avuga nabi n'ukimazi mu gikorwa garutseho ubiza rero umuntu yahomvye icambere atakaza itekagiye abahora bamwunamira abahora bamwubaha bakamuhura niko no mw'isi bimeze. Iyo umuntu yataye urutonde agatakaza izamu yiwe ivyo arahora yizera akabisubirako kwa kundi yabagira umwete wo gukorana Imana akagenda agabanya arahomba. Amaze guhomba rero n'abadayimoni baramumenya ati urya nta kirimo. Niko mwavyumva mbega mwavyumva urya nta kirimo, bakamumenya yuko yahomvye, bakamumenya ko atacafise, bakamukengera. Imana dutabare. Ndakwipfurije kudakengerwa n'abadayimoni. Hagarara neza ntuhombe ivyo ibikorwa wakoze. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ugumane iteka, ugumane icunja. Yesu ashimwe. Aya ni magorwa yo guhomba nabonye n'agasuzuguro. Muri mwe ngo mamaze umuntu akunda agasuzuguro. Ninde muri mwe akunda gusuzugura? No kuri nta namwe ayuzuye mwebwira ngaho yemera gusuzugura ati ni sawa ni sawa. Mwese mwana agasuzuguro. Ko reba batishura. Nyagore bagakunda. Mbega mwese murakunda agasuzuguro. Agasuzuguro ni kabi. Sokuru ajana mama yaramutware, hanyuma rero akaza arandera inkuru akambwira nk'umvuye ku ishuri nga cyaje kumuramusigiye cy'amagume naca ntumbera pasokuru. Hanyuma rero agacambira ngo backload wewe kuvuga ngo arize ishuri ndego nagerageza ujego manda kubarire unyandikira ikintu nawe kugitora mvuga nandike gafata ikaramu n'urupapuro akumanza agatwenga jeje mutanga rimwe ariko atwenga ngo wowe kizamini ngiye kugahura no gitora wewe je bari ndagerageza baba barize ndiko ndagerageza kwika ngomeza rero fata ikaramu yawe n'urupapuro andika akagaye jewe ngagenda kwandika ngo akagaye ati none nyereka akagaye wanditsaho kandi wamye munandika akagaye nanjye nanze kuba ko nanditse akagaye ngoya nani wamenye icyo nagomba kuvuga. Yagomba kumbwira iki? Umugore w'umutware umuganwa bariko barakoresha mu mirima, hanyuma hagira umuntu agahaba. Uwo mugore rero uwo muganwa rero agaca abwira sokuru ati François yitwa François sokuru wanjye andika akagaye mbega imwe nakandika akagaye ni kabi cyane. Umuntu rero yahomvye arasuzugurika akagawa no mu buryo bw'impemu. Abantu barashaka kuba bakengeretse bagayitse. Hagarara mu mwanya wawe, sura kandi wemagira umwami wawe, sura kandi kumagusenge, sura kandi ukorera Imana. Ewe wiyubare, ibiguhombya biri imbere. Yesu adutabara. Amen. Hanyuma y'ikindi nabonye rero kiteye ingorane, umuntu yahomvye aratinya abantu, ntiyemera kwegera aho abantu bari. Muzobona abantu benshi bagenda bariyontorora muri korali ntibongere kumubona, hageze gusenga agatagira impamvu nyinshi zimufatira, hageze gukora ibikorwa by'Imana ntumubone, kandi agenda asokora, agenda asubiza umugongo inyuma. Muriko muravyumvaga yemwe kubera aratinya kwegera abandi bantu. Mwibuke yuko Adamu amaze gutakaza ikibanza ciwe, ikintu ca mbere camubayeko yaciye atinya kugumaho Imana ishobora kumusanga. Muriko muravyumva? Ukazabona umuntu atanguye kuzana kwega amaguru
avuga ngo nafatiriwe n'ibi, avuga ngo no munsi ngenda muri Bibiliya. Hari n'umuntu acafata programme akaza arazishira ku munsi w'ibikorwa by'Imana, ngo yagiye kuramutsa abantu, ngo yagiye kuraba abagwaye. Mama wumve yuko ari umuntu agira neza, yagiye kuraba abagwaye. Mbega n'amasosa amiga niyo ja kubaraba none gatuze. Abo ari karatinya kubera yuko ikiri muri we nikiba kigihuye n'icyo abantu b'Imana ubazi. Muri ko muravyumva. Aha rero bigaragaza iki? Ubuhombe. Umuntu yahombye, nawe bahamagara abandi bati egera ngaha, bakabati afata icyicaro ngaha, aguma yikumira, aja kure, kubera yuko impemu yiwe ntihuye na gatoyi n'impemu y'abakiri ku rutonde rumeze neza. Ndakwipfuriza rero mu buryo bw'impemu ngo ntuhombe, ngo havutinya aho bene data bari. Iyo dukoraniye hamwe, birivuga ngo nk'uko icyuma gikarisha ikindi, niko umuntu akarisha mugenzi we. Haleluya! Pawulo yavuze ngo bene data, iyo dukoranye ngo bimeze gute? Umwe wabise akaririmbo, uwundi wabise ijambo yabwiwe na mpemu yera. Haleluya! Uwundi ngo abayeretswe, uwundi wabise icavugishwa, uwundi wabise Bibiliya, uwundi wabise isengesho. Haleluya! Twakoranira hamwe bitumenya amasaha ingene yagiye. Ega je namwe ndaba kwisahani, none ko amasaha agiye kandi hari omengo niho twari tugitangura, kuko twari mu mwanya mwiza. Yesu ashimwe cyane. Umviriza rero, ntiyakagira ikintu kigukura mu bandi, ntiyakagira impemu igukumira bigukure mu bandi. Tumaze iminsi rero dufise ibibazo hiyo hagati mu gisagara, mwegeze wopfuma ngira ngo ino, ariko kandi ko amatelefoni yamaze kugwira nayo nyine n'ingorane zikomeye. Abantu bariyonjoroye gukora ibikorwa by'Imana, bakavuga ngo nakare tubona hari injyane, tubona abantu tubona barongoye amasengero bariko bajyanira hehe? Abandi bagende mu vyabo, natwe dukoze tubandanye, inzira ija mw'ijuru iracahita. Haleluya! Jewe navyisi bisamaza abantu, nta n'umwanya ndabifitiye. Erega igiti dahanza urangamira bongo kweli. Mbega ibita kuraba nguraba he? Iraya hasi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ugakomeza inzira yawe ukigira. Yesu ashimwe cyane. Abantu baragenda baraheba gukora, bahebye gutanga ibigira 10 n'inyubako n'ibindi byose ibyo bahora bakora, batangura guhomba. Abantu ibyo badandaza birahera, bantu ukaza wumva ngo bakorera ibintu byahiye, akazarira wega bya bintu byanje byose byahiye. Bya bintu byawe je ndabizi ko ari wowe ubizi, ntavyonse. Ega bya bintu nakora byose kera, abuna akazavuga ngo negeranije amafaranga nkumu muzigo ntangi miliyoni zirenga 50, uwo nabitumye yacitse ihinda sinzi n'irengero ryiwe, ni telefone yiwe n'igipasa. Ati nagiye kumuraba aho yahora, cyangwa ati yagiye mwaka uyu n'umuryango we warimutse kera, none ibyo bintu byo bitwawe na nde? Yumva yuko ari ubuhombe bukomeye cyane. Gukorera Imana n'ibyo byo tugirira ikimazi byonyine. Yesu ashimwe cyane. Abandikira rero batera intege, aragira ati naho muri mu bihe by'amageragezwa, umiriza mwiyubare ntimuhombe. Haleluya! Ivy'ingero mwagize gute? Ivyo mwakoze. Yesu ashimwe cyane. Mbega kandi ngoma ndababaze, mbega umukozi wabegwa niki? Hari umuntu akoze ntahembwe burya biraryosha? Ngomba bari akarura gatoyi k'abantu b'abakenyezi ukuntu baremwe, genda biga ko cyane. Abantu ukuntu bakoze, ukuntu Imana yababumbye, burya ntibaze ngo bagomba ibintu by'umurengera mu buzima bwabo. Bagomba yuko ibyo bafise ahubwo babiha abandi. Ateka utwo kurya agaburira abantu, nabo barabarengana bagaburire. Umiriza agire gute? Bo muri bo bagomba kubona abantu bamerewe neza, kandi iyo yatunganije ibintu akaronka abantu babimurira, arumva nezerewe cyane. Hanyuma rero igorane gusa cyangwa igerageza bakunda kugira n'igihe bene kubikorerwa bahaguruka ukamengo nta cyakoze.
bakeneye ijambo rivuga ngo murakoze Imana ibahezagire. Yesu ashimwe cyane. Nibavuga gutyo rero ijambo uzobimara. Nimuze baciye batwenga ngo Yesu ashimwe cyane. Abagabo nawe iyo umugabo yagukoreye ikintu umubwiye ngo urakoze okay. Ariye bari twoshoboye n'amahoro nta kundi. Ariko abakenyezi akubwiye ati Imana iguhezagire barivuye mu mutima wiwe. Yesu ashimwe cyane. Barakeneye gushimirwa rero ingero ni ikintu gikomeye cyane. Narinjira ku kijyanye n'ingero mbone kandi ingorane zo guhomba gutakaza ibyizigiro. Iyo umuntu yigeze kuba afise amikoro hanyuma ibintu bigahinduka burya agenda igikomere cyo kutagira ibyizigiro. Yiyumvira ngo ko nari ngeze hariya nzogeraho kandi ryari. Uyu mama wacu nababwira harageze igihe rero kandi umutama we yari umutama w'amanyamaga y'abantu kabisa. Hanyuma rero ageze buya akazaruma ngo situme ngo yatembye mitembera mu manga irajana n'ibyo yazanye byose. Zose ku murongo uko ari zitanu zose zirava ziratemba. Amazu yari afise arayagurisha. Aca gwara igitundu kubera kujya nabi. Ndabona rero mama yamutumye ko ati manuka kugira ngo tukuvuze. Icyo gihe bari bagitera inshinge z'igituntu amezi 6. Aho mubona bijya mugomba turashima Imana yagira duhindurira ibi. Abantu baraterwa inshinge badasiba kuva ku wa mbere yishinge amezi 6 uterwa inshinge no kuwa Mungu. Hanyuma rero undi munsi yaravuye kwa muganga yaje kumufungurira yicaye aryamye ku gitanda gw'ituko hepfo hari imeza aho twamushira yitwa kurya. Hari magazine twari dufisimuhira. Hanyuma rero aryamye aho hantu imbeba bari zimbeba zo mu nzu murazibona apandi zizintungano izi nyine zitononera murazibona mbega zijya hari umuntu yozikunda cyane umego zironona imwe iva hariya mu ikoma ayitegereza nayo muraho yuruka no kuri ameza. Hanyuma ikirahagarara ishinzwe dutwe nari mu magazine hirya ariko nayo biriko biraba n'abagatora agashuka ngo yambe bikagume muraho abigira inshuro 3. Nanje ndamubona atashirushe ko bawe nanje naragowe mbona imbeba zisigaye zinkengera. Munayine yabonye ko ugeze kureba ashaka ugeze kuri ntabika mukengera ashaka yo numva gahinda ntangaze namagira muta urabijya mbere wamaze kwishusha inshuro 3 yanse kumva yibe bagamuze niyo turi ko minduru ngize gutyo kintu kirage wowe nturako bikigende karashaka ibyizigiro byari byahetse. Barambwira ati imbeba nazo zitanguye kumwegera atakara abantu sigibaye umuntu kwe ndoya Imana izokugirira neza. Haza namugira ubutumwa bwiza namugira ko imbere ari heza mu izina rya Yesu Kristo yuko yo kwihana akakira Yesu umwami n'umukiza wiwe kandi ari umuntu agwanya bakizwa. Hanyuma rero arabo ntamwe kwizera icyo uvuga bakwendosura kandi kuba umuntu Imana iramutabara azashinge abaziheza waziheze. Madamu aramubwira ati madamu wawe antaguherutse aramutekerera ati mbwa uzoshugaruka ntuzutere kugira ngo tubandanye ugufasha kugaburira ntubagusura kandi kurwara icyo gituntu. Amara y'ibizira aragaruka asanga mama yamuteguriye umutahe aje mu mutahe agira kuzamaza ku isoko yo kwijana. Ewe ndakubwire inyuma y'amezi 3 yewe ipantaro yisuye kandi kugira gute kugira itamukwira yambara ntimukwira kuko yarageze kandi mu bisubizo. Yesu ashimwe cyane. Na Imana itoca inzira iyo umuntu ayiziye Imana yoca inzira. Mugabo umuntu yahombye nta byizigiro agira no muri ubuzima bwacu bw'imwe iyo
baramaze gucoka, ibyizigiro bikabura mu muntu. Ibyo rero ni bibi cyane. Ndakwifurije kugumana ibyizigiro mu mwami. Bantu b'Igwasaje turabifurije kugira ibyizigiro mu mwami. Imana izokongera kandi kubagirira neza. Ubwiza bwa Muyange Imana izokongera kubagirira neza. Nabonye ishuri yavutse nta cyakegegeri bwavuke pe kwitwa gute? Kagongo. Yewe bantu bo mu Kagongo, Imana izobakuzana. Muragatera muja imbere, murakagwira, ibyanyu bimenyekane ku isi no mu ijuru. Turabatongereye mu izina rya Yesu Kristo. Namwe muzogire gute? Muzotere muja imbere. Yesu ashimwe. Kandi Imana izobakongera kubibona natwe tuze tubabone yuko mwateye imbere. Erega Imana irashaka kirakora kandi bigakora ibyananiye abantu. Ubiza rero ubuhombe ni bubi, nta n'umwe yo kwifuza ubuhombe. Mwese mwifuze gukora murongo ingeri itagabanije. Ingero rero igabanije nta n'ikindi kintu kibabaje. Niyari umuntu aronka ingero igabanije. Narabonye twebwe kumbure nka mu Burundi imyaka twagiye ducamo iby'akazi wasanga ari ibintu bisanzwe. Umuntu uramubwira turazoza kumufasha aho twima, agacaza izuba ryamaze kwaka. Abandi soko utonze amasaha yarenganye bakubwira ati aha ntiwemerewe kuhinjira, kandi uje ku isaha barakugurira ukinjira. Niyo bageze mu bikorwa. Ingero rero itagabanije nta muntu yoyironka atamanje gukora nk'uko byategekanije. Nabonye umuntu acegwa ku kazi, hari abandi bagenda barandika nabise umuntu areka akorera muri Kongo hirya ahantu bita Lubumbashi bimbi zahabu, atwara ibikamyo binini, acambara ati ino rero nta byo gufyina, ujyanye ukaryamira uje ati bwa kukamera bakawundi muntu boyiha ubwo nyene baca bamanza kuraba ku isaha amasaha ashikiyeko, bati uje baca bandika amasaha ashikiyeko, bati yacerewe iminota ingana gutya, iyo minota nayo ku mushahara ahembwa ku munsi ijanye n'amahanga na gutyo, baca berekana n'amafaranga bijanye kuri fishe. Nimba wasivye shaka ubugwayi nawoza nari impapuro bakeneye, we bakeneye gupfana akazi gusa icyo wakoze. Ati rero ino n'amagorwa turaba umuntu arwaye aragenda akiheba, ati mfume ngo ako kazi ntakundi muriko muravyumva. Akabantelefona nka saa sita z'ijoro ati aha rero niyo ngomba njye utwo kurya natekeye. Ati aya niyo masaha baduha kuruhuka ko saa sita z'ijoro. Ati haca tumaze tukaca dufungura utwo twatekeye tukaryama gushika saa 8. Ati saa 8 z'ubuca, ati amafirimbo bariko bavuga twatsa amakamyo dusubira kuja gukora. Ndaje mwene wacu nkamuraba ku ifoto nkajagira gahinda ni azo hava kwayo kabisa. Ndino ntiwova yukazi. Ati ngiyo nawe ubukene buzuriva. Uko bavyumva. Abantu kemera abona iki ingero. Haleluya. Kandi tagabanije Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi rero mu gukorera Imana muri kino gihe bakora vyume ngiye ndagenda canke nzoba ndagenda nzoba ndatanga, urumva ubundi muntu arabonye ranakoreye hajya abantu bageze kure, abantu bakaja hamwe n'abaje inama bagaca bavugana bati kugira ngo pastor ntaza amenye ko tudakora ibikorwa, ati uku kwezi muze mwigora umwe wese umarondere 5, undi arondere 10, undi arondere 15, wagomo arondere 20, muce mutanga kwa mwarimu ikigira 10. Ati aho naho hazohera amezi 6 tuzasubiriye, ntaho uzotudogoya. Mundirize ubuzimire bw'abantu aho bugeze ku munsi. Akibaza yuko gutanga ivyo arabitanga kugira ngo anezereze pastor cyangwa yibaza ngo narumvise n'abantu bageze twe ini wanyawundi birashika umuntu isanduku iciye hejuru bariko baratanga imperezwa
agacavuga mu Kiswahili kandi avuga mu Kiswahili nyangore batazi Kiswahili na agacabwira uri katozi neza akamuhamagara muwe petit njo hapa magara umureka atwazi bwere atangisha ibereza tekera abantu atangisha ibereza twarabubaha twatuzi ko arabashinga nayo bisheke mbona nabone ko mwabibona garusi agacama muwe petit ngo njo hapa ngo leta tuwapatiwa nenepe kandi mwe nabibonye ko mwabimenye murazi Kiswahili reka ndabisigura we musa bana ngoza niyo ngoko nshire ngo bivyuhire ariko byukuri ngoza ko tuvyuhirijwe n'ibyo cyama mwaranimire ko n'ingorane no kwiyumvira n'ibibazo tubana cyangwa byo bituvyibushagira kuko byo ndavyo uruhe ngira ndashaka kwiga umunsi wa satani kanjize ku muntu niko ndasatira abaza uzanye ibyiwe ubundi ati numva nawe utansenge naho mbona wari uhaguruze ugiye gutaha ngire gute ntaca kubwira ngaho ntamusenge kandi tubyibushwa n'ibyo mwanzanye oya ariko kandi ngoma ndabagire ubwo n'ubuhombe abandi aho bageze barifuza ko abakozi babo bamererwa neza. Yesu ashimwe. Mbega umukozi Imana amerewe neza ni byiza. Uyu muvyeyi wacu umutama wiwe igihe yazi wanyu murazi ngene yarametse. Jewe naramubonye n'amaso yanjye ko baciye mu Kamenge, bakoreye mu Kamenge kanya gatoyi baca bamurungika nka missionnaire. Bazaranye n'uwo mutama Yoweri. Yahavuye we amusiga ngaha aca aragenda kumusasa. We agumino yari umuntu w'ingumfu. Basi warabona kibazo. Yari umuntu w'ingumfu. Ariko kubera uburuhe bw'ibikorwa agenda inkomezi zibe. Uriko uravyumvaga yeye. None ibyo mwe mubiri iki? Dede undi nagiye mu Gasenga hariya muri Kongo ndabona imbaza aba missionnaire. Ajyamye ngaha, umugore we ajyamye ngaha, abahungu be bajyamye ngaha, abakobwa be bajyamye ngaha. N'abuzukuru imva nyinshi z'aba missionnaire abose baje batuzaniye ubutumwa bwiza, bakiranira inyungu z'ubutumwa. Imbere yabo babona ingero itagabanije. Haleluya. None wowe ushobora kuba ari iki gakunduka? Je nawe twoshobora kubyo tubari hano garuzi. Toba umushahara uwuhe. Mwiyubahare rero. Muri misi ya nyuma rero hari inyigisho zizimiza ziriko ziratera abantu ubukonje. Rema hagarara neza. Kora igikorwa cy'Imana tabwoba. Nibaza gukora Imana bizotuma musuzugurika, ariko bizotuma mugira icubahiro. Haleluya. Ariko inyigisho zizimiza zaje abantu baratakaza umuto. Rero mu bihombe abantu cyane cyane ngaha ngo mvuge gatoyi imbere ko ndagiza amajambo y'abantu ashobora gutuma abantu bahomba. N'abadayimoni ubwabo bavugira mu muntu agahomba. Soma hariya kiriya gitabo cha Nehemiya. Haleluya. Nehemiya hariya igice ni cya kabiri. Dusome hariya ku murongo wa 18 cyangwa duhere kuri 17. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma abantu bahomba. Kuri mugoroba ngo mvuge kimwe. Imana itugiriye ubuntu ejo zovuga bindi bibiri. Ibishobora gutuma umuntu ahomba. Daba rero hajya Nehemiya igice cya kabiri uwe ku murongo wa 17 turageza kuri 20. Havuga ngo maze ndababarira nti mbega ntimubona yo twabonye ingeri Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yawo akaba yarahiye. Nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo nitwame turagatwengo. Ndaheza ndabiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cambayeko. Ndabibiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi tugire gute tubake. Nuko bakora uko bashoboye kose, bashirako bakora ico gikorwa. Ahandi ngo bariyungunganya, siko none. Ariko Sanibalati umuhoroni
Tobiya umwamoni w'umushumba na Geshemu umwarabu. Abarabu ariko zikira umwara bavyumvise baradushinyagurira batwarira n'agakengebe bati ivyo mukora n'ibiki? Mbega uko suko mugomba kugarariza umwana? Nanje ndabishura nti Imana nyen'ijuru nizogira gute? Nizatuma bikunda. Haleluya. Nakira iryo ganuke abantu bahano. Amen. Imana nizatuma bikunda. Nizatuma mwongera kubaka ingoro y'Imana ibereye ijisho. Nizokongera kandi ibikorwa byanyu ntibyahomvye n'ukuri. Imana yabibitse ahantu. Haleluya. Amen. Mbega hanyuma ngo nizotuma bigira gute? Bikunda. Nico gituma twega abasavyi bayo dushira ko tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso muvisi Yerusalemu. Imana idutabare cyane. Amajambo y'abantu arashobora kuvuna umutima abantu, canke abadayimoni barashobora kuvugana nawe ukumva amajwi akongorera. Twebwe iwacu mu Kamenge twarabaye mu bihe bigoye cyane. Uyu mwene data twazaranye Celestin avuye gusenga ngaha, uriya ari umujenama nawe nyine arimo arongoye ikorali y'abagabo n'arongoye ikorali ya kabiri mu Kamenge. Uyu mwene data Celestin turabasore twarabaye mu bihe bitoroshe, tumaze kuja mu ngorane, igisagara tubayemo kirahiye cose, iyo tweza kwa maso byose birahiye. N'uyu muvyeyi yaciye ahungira ku misiyoni hariya. Inyuma y'uko umuvyeyi yaguma agenda yiruka hirya no hino, mugabo akagaruka mu bikoko. Aha turazi ko baciye muri kahise katoroshe. Ari impuzu zaduhereyeko, aha twageze mu gihe aho umuntu agiye gusenga yambaye agahuzu keza atagatumberana muhira habaye. Yashaka atagenda mu Bwiza, mu Ijabe, mu Nyakabiga, hariya mu Buyenzi, ahari agahengwe akaja kubitsa ako gahuzu. Kuko ukambaye ugataha bakakubona mwijoro, baza bumva abantu baje ku muryango ugura ubunyene bafise ca cuma nakubwiye abantu batinya, zana ya mpuzu wari wambaye igihe bagenda gusenga. Twaragize amakuba bagenzi, twarakenye, twarashonje. Ahantu ubone umuntu ameze uko ari, woro mutwe atamira yo dutamira. Twarigeze gusonza abagenzi, twarigeze gusonza hamwe n'abana batoyi basa n'abantu bashaje. Inzara nimbi, nyamugira umusore umuseka ukagira inkumi bari uzokubwira ngo agapfushonda zo gututsi igitutsi kibi cyane. Inzara nimbi agatsindwa, yewe upfumugira ibindi bice, ariko uro mututamira. Inzara nimbi, turamererwa nabi, turakena. Ubuje mu Kamenge, mu Bwiza bagera baje mu Kamenge, urabona ibimodoka bihahagaze, n'ibimodoka biteye ubwoba, hari abajenera, abakomisera, ibimodoka bya bindi b'abantu bagenda n'imyanana, mwego n'imyanana y'ibitoki, murabona usanga bihuzuye. Ariko twarigeze gukena. Umuntu yashaka kugendera ku ikinga y'umutama yitwa Gaburiyeli, pastor aramuzi, nawe nyine iyo kinga yari yahawe n'abamisiyoneri. Iyo kinga yari ifise imyaka nk'iy'ibikona, ko n'abana niyo yarabasumbye imyaka. Yari yafashe ijya gido ajya mama y'inze y'ikinga, agaca yarabisha hejuru gutyo. Tutimva none ayo mayi ari makinga amamba bataraba hejuru ngo ahandi Filipi 3:20 utoyi wacu ni mwijuru, niko yivugira. Uvyisigaha abiheze buriko niranga mwijuru. Uyo mutama rero yaza ku rusengero rw'ikinga, niyo yari umwuba wavise kwa Edo de Plasma. Abandi bose nta y'ibisi twaronka, kandi icyo gihe ibisi yari mu mayo make 20. Ariko nta muntu yeronka.
n'abandi bo turasenga Imana rero n'imwe n'abaserese n'abandi twasenga hamwe tugasenga Imana igatubwira ati ngiye kubaha amazu tukiyumviye bizocamo tukiyumviye bizoca ariko Imana ni benshi ndakomanda bagire kuno munsi abantu twe mu Kamenge nk'aho turimbana muri korali Kamenge twaririmbanye ibice 90% bataha mu nzu zabo. Yesu ashime cyane. Ubu rero abantu barateye imbere barubatse n'inzu zigeretse bavise ibirara hanze n'ibirara mu nzu bamwe ntibakimenya n'ibyo batunze uko bingana kuko Imana yaravuze. Haleluya, amen. Mwibare rero ntimuhombe ingero z'ibyo mwagize gute mwakoze. Haleluya. Ntihakagire amajwi mabi abazamo ababuza gukora Imana, ababuza gukora ibikorwa by'Imana. Abantu rero mu gihe cy'uyu mugabo witwa Nehemiya abantu bari bahunze bacawe nk'inyagano n'umwami wa Babuloni. Hanyuma rero umwami w'Abamedi n'Abaperesi yari yabanyazi baca baragenda bahondobera iyo uyu Nehemiya agakomeza gusenga iyo yagiriwe ubuntu akabaha ikirimba noneho aronka umuntu avuye iwabo. Muraza abantu bari mu buhungiro abantu baza baragenda basigaye mu gihugu bagatanga amakuru aca amubwira ati imuhira biracika nta teka rihari erega n'uruzitiro nabwo nyine barasambutse imva z'abasokuruza ziri aho n'akagaye n'agasuzuguro. Nehemiya ngo yumva arababaye agira isaka ariko ngo atarasenga. Usome igitabo cya Nehemiya avuga ngo maze ncandasenga mpewe Uhoraho Mana wowe ukuranye ibihe n'iminsi. Yesu ashimwe cyane. Byari bigoye abami b'Abamedi n'Abaperesi ibyageze byabo ntibyahinduka kandi cyabazira ko umuntu akora ibwami aboneka yijiriye mu maso. Bakubonye wijiriye mu maso baca bavuga yuko ufise imigambi mibi yuko ukora ikibi baca bakwica ukava. Hanyuma rero ngo Nehemiya azabona abwiwe n'umwami ati we ko mu maso wishyuriwe niki aca araranduka umutima ati karabaha ndapfuye rero. Nawe aramubwira ati igituma we ngaho wijiriwe aho usanga ari umubabaro wo mu mutima ufise ati noreka kubabara kandi iwacu iteka ryarakuwe. Umuntu wese atiyumviye iwabo, umuntu wese atagomba kuba buhagira iteka uyu muntu aba wakabona. Umuntu atagomba kuba buhatera imbere araba wakabona kandi kabi. Jemere kenshi n'amahoro mu bantu baba bagendana ubumuga bwo mu mutwe. Nukuri ukazabona umuntu atiyumvira ko hosa neza, atiyumvira ko kwambara neza, atiyumvira ko hotera imbere abafise akagwara abagendana ubumuga mu mutwe. Jewe ngomba kuwacu hasa neza. Bika kama murabigo. Sabe? Iwanyu hasa gute? Neza. Urabona ingene musa neza. None rero tugaruke ngaha ahantu mu gishingo cy'ubwatsi hari tapi vert. Urusengero rwiza. Mbega muravyakira mu izina rya Yesu. Amen. Mbega bizoshoboka? Yego. Bizoshoboka. Ni Imana yavuze. Hanyuma rero Nehemiya ataravuga ati uwo munezero nawo ukura he iwacu bago? Ati nanushaka iki? Jewe ngomba yuko umuruhusha ukanyemerera ngataha iwacu kagenda njanye no kuraba ingene hameze. Hanyuma nze garuka ndakubwira ico womfasha. Haleluya. Amen. Kandi Nehemiya kuko kiganza c'Imana cyari kuri we uwo mwango wa Abamedi n'Abaperesi amubwira ati nta ngorane. Akira ifarasi, akira nitete, avuga ati ndakwandikiye icete uzoshira igerageza byakujya y'uruzi nkuko yohereza umushiranganje jeje environnement ntibaze bakugore ku biti ku mabuye ibyo uzokenera byose genda usanure uruzitiro rwanyu ndawe ko bonezerwa. Haleluya. Amen. Ngenda batera gakuru gatoyi naho murushe. Bega murarushe? Oya. Nabarambiye. Oya. Ega nabaheruka kera naje. Urabona? Kera hari ingorane. Umudamu yibarutse abakobwa gusa baca bavuga ngo bagize
bagize gute none namwe niko muvuga mbega nimwo bivuga abashaka mwebwe niyo manutse Bujumbura b'abakobwa banyu baronse abagabo bafise inoti muramikara sura kandi muvuge yuko uvyara umukobwa bahoreje umuryango abakobwa nabavugishije niki abantu rero abahungu boshobora kwibagira iwabo mwe umwana w'umukobwa burya iyo agiye kubaka mu rugo naho yogira ameza maremare agatondeka ibintu umutima we ntutekana ibi bintu byose ndiko ndarya basaza banje barashonje ibi bintu byose namikayemo mama aragoba ibi bintu byose ndambara neza papa yambara nabi uravyumva umukobwa ni kamera n'abakobwa siko mumeze Imana ibaheza kisha Nehemiya yabise umutima nk'uwo bakobwa bafise Yesu ashime cyane akumva yuko atotekana kuba ku kirimba amerewe neza ariko kandi abiwabo bagowe inzitiro zarasambutse iteka ryaravuyeho haleluya baravuga ati jewe sinonezerwa ngo baca baramuha rero uburenganzira n'ibikoresho nagomba ndakubwira igihe cyose uzumvise umutima ubikunze Imana ntizobura uwugikoresha igihe cyose jewe na wewe tuzogira umutima ukunze gukorera Imana haleluya igihe cyose tuzogira umutima wo kubaha Imana tukirinda icaha n'aka Imana ntizobura yicisha kugira ngo idukoreshe ibikomeye haleluya yemwe byari bigoye cyageze cy'abamendera perezida cyahinduka mbega ko Imana ikitohinduka n'iki niganza abami kandi nikura abami kimikana abandi Yesu ashime cyane aya majambo rero n'ingavugisho n'ingene umuntu ashaka kuguhombya kubera amajambo avuze aba bantu bariko barubaka haduka abagabo baravuga ayo majambo mwumvise ati mwege mugomba kuganiriza umwami reka ibyo bintu byanyu naho bizoshika murabandaye musome bavuze ngo ruzitiro mwubatse ngo naho yoba imbwebwe yorusimbira ko ngo goca rusenyuka ariko akagaye ni kabiba kenshi mwembwebwe murayizi ubu nta mashamba akiriho na murabura amashamba rikara hejuru jewe narize mu ntara ya Ruyigi hari abasa amashamba cimeza n'ubu aracari iyo mperuka mucanguzo narabonye amashamba cimeza aracari abantu si benshi imbwebwe zahora zidutera tugiye ku ishuri ko twagenda ibirometero 46 n'amaguru nta modoka yajayo hari imodoka zibiri y'ishuri niyo kwa padiri tugenda tugenda muri centre tukagenda n'amaguru tugenda kuri iyo lycée twiga amahano biti Nyankanda ahantu kera bavurira imibembe kera abantu babaye imibembe ibirometero 46 n'amaguru wihenze ukava mu mugwi w'abandi imbwebwe bamureba kandi imbwebwe sinizi vyibuha ngo zibe nini nimo tuba twa mujeri tubisa akanwa gasowe kujiko mugabo dukaze wa muntu we kandi wirutse kaje kabangame urutoki kataka keceze abanyeshuri baba baciye urutoki kabisa uri kumuratumva kandi ukariruka mbere nk'ubu kavugiye ngaha rimwe ngo umwanya muto bakageza ari gusimba ariko akavuga ngo ntawusimbira kutagwa amabuye ngo goca rutembe hari amajambo y'icavutu ashobora kubaho murabona sinzi ibyanyu nta n'uwo twabiyazi ariko numvise mwemwera ngo babera kuri ino jambo ngo ndababwire ngo ntimuhombe ingero z'ibyo mwakoze Imana iraje kwishura iraje gutabara haleluya ariko harimo bamwe bacitse ivutu amajambo y'abantu amajambo y'abadayimoni akakwereka yuko mutazobishobora ariko ku Mana byose birashoboka Nehemiya yishyura avuga ngo Imana izotuma bigira gute haleluya ngo mbangangirize nakuru no munsi birashoboka yuko umurego wari uvise mu gukunda Imana waheze uriya mwanditsi yanditse yandikira amashengero indwi yo muri Aziya ishengero ryo muri Efeso
yavuze ngo icyo ndakubwira ngo nuko wahevye urukundo rwawe. Birashoboka yuko utagikunda Imana, ibyaha ubijya nk'umutsima, wewe wagaburuye, hari ingero yawe yarigeze kwiboneka, nuti ingero hageze mu magodoka, nucike igutu. Aleluya. Ubundi muntu ngo yariko arashwagura ibigori, abwira abakozi ngo genda mwese mwikorere, muguma mwikorera, muza musuka kandi ibanje ndazi ko ibigori bibaho. Iyo byeze murabironka ko naje barabandubikira nkajya akagori kokeje, ndagakunda gose akagori. Hanyuma rero ngo arabapaka abashyira mu baba bakorera, batwara bagenda barunda ku kanyuma batabizi, aca bategera kwiremba ati umiriza agarora. Umiriza rero mwakoze kumfasha, mwagize neza, ngomba rero ibyo bintu mwikoreye byose niyo ngero yanyu nabagereye, enda rero mugende mumererwe neza mu miryango yanyu. Abari bapakiye bandi ivyo bariko birarenga bavuga ati cyangwa mamesheho ubwinshi nabe ko twobiheza n'ingoga. Abandi nabo bakavuga ati aho twasehuriye, bagafata bya bishishwa ariko batanguza munsi baza bararenza ku bigori. Babwiwe ngo ingero yanyu niyo. Bamwe batoya oya muhanyi, oya nukuri manzu nibire dusuke hariba uraza kutugera. Oya nimubandanya nimugenda amahoro. Babandi nabo ati urakoze naho turemerewe dutwaye ingeri idasanzwe. Aleluya. Uko niko abantu bashobora guhomba mu rugendo ruja mw'ijuru. Warakoze igihe kirekire, baba igikorwa cyatanguriye, ugasanga no muri no minsi ya nyuma uri kugenda buke buke, ugenda bigura intege, umengo ntubona iyo uri kurasha. Tuzobona ibituma abantu bahomba, ejo uzovuga ibindi bishaka kuri bibiri. Ariko ngomba ndakubwire ngo ijambo rivuga ngo mwiyubare ntimuhombe igereza ibikorwa mwagize gute mwakoze. Kare bariyubara bariyeza, ariko no munsi ibyaha byabaye ingazawe. Abantu muri kino gihe bariko basubira ku byaha bya kera. Iyo n'umuntu agitangura ubwiza twokubahuka, abantu barabikora. Ntituravuga ubuhumbu uciye muri aya matelefone, ntituravuga ibinyoma biciye muri aya matelefone, ntituravuga inyambaro mbi, ntituravuga imibereho mibi. Izo telefone nizatunganijwe n'abantu buzuye mpemu yera. Eka n'amahanga. Antikristo ariko ariyamamaza, Antikristo ari kwerekana ubwambure bw'iyo isi yose. Abantu nabo bakabikokeramo, umuntu akarora ku telefone bikanga ko asenga, bikanga ko asoma ijambo ry'Imana, mugabo akorokeye ku telefone bukarinda buca ari kuri telefone. N'uburozi kandi nabo ari uburozi itakaye, yofuma agurisha afise byose mugakarara yose, mugabo bibiri itakaye yemwe yomara n'umwaka ataniyo yaguze. Imana idutabara. Mwibare ntimuhombe iby'ingero z'ibikorwa mwakoze. Tunamika amaso yacu.